bari bishimye baryohewe no gutangira ubuzima bushasha mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu n'umuryango wa Dr. Pratek Joshi wari umaze imyaka 5 utandukanijwe n'akazi. Dr. Pratek yari umuganga yakorera mu Bwongereza ku bitaro vya Royal Derby Hospital na Queen's Hospital Barton. Akaba yari amaze imyaka 5 ari muri kino gihugu. Kubakoreye umuryango vyamuvuna ni miyo ntumbero yipfuje ko umuryango muba hafi akawimura bakava mu Buhindi bakaja kuba mu Bwongereza burundu. Mwijuru rya 11 ruheshi umuryango wa Pratek waraye ntibuca kuko bari biteguriye urugendo vyose byari ku murongo bahejeje gusezera inshuti n'ababanyi. Mu masaha ya kare yo kwa 12 ruheshi bari biteguye kugira berekeze kuri aeroport kubera ko indege yabo yari itegekanije kuguruka ku isaha 7:30 ku masaha yo mu Buhindi. Iyi ni selfie yabo ya nyuma. Ifoto yafashe imbere yuko indege ya Air India Flight 171 ihaguruka ivuye ku kibuga c'indege ca Ahmedabad yerekeza i Londres mu Bwongereza. Kuri ino foto tubona Dr. Pratek ari kumwe n'umugore wiwe Dr. Komivyase n'abana babo batatu, Miraya w'imyaka 8 hamwe n'abahungu babiri b'amahasa Nakuru na Pradyot. Isura zabo zerekana umunezero udasanzwe bari bafise. Ariko iyo foto niyo yabaye ya nyuma ikabirikirariza abatari bake baba mu nshuti zabo eka n'abatabazi bakaba bababajwe n'inkuru yabo y'agahinda. Ku isaha 7:38 umudereva w'indege yahawe uruhusha rwo kuguruka. Ariko inyuma y'amasegonda makeya gusa indege yisekuye ku nyubako ya BJ Medical College iri mu gisagara ca Meghaninagar. Iri sanganya ryahitanye abantu barenga 270 abari mu ndege n'abari hasi ku butaka bakeya. Ariko hari bitangaza vyabaye ku mugabo w'Umwongereza akomoka mu gihugu c'Ubuhinde Vishwash Kumar Ramesh yari yicaye ku ruhande rwo kwidirisha ku nimero 11A. Uyu mugabo niwe wonyene yarokotse no sanganya. Ku ntahe yashinze yavuze ko yabonye urugi rwiyuguriye gatoya ati sinzi ukuntu vyanjemwo ndasimba imbere yo kwindega yikubita kuri no nyubako ya BJ Medical College. Nawe mu vyukuri ntazi ukuntu yarokotse avuga ko ari Imana yabikoze. Harundi mukobwa Brumi Chohan umunyeshuri muri kaminuza ya Bristol nawe yategerezwa kurira indege ariko acererwa iminota 10. Ageze ku kibuga c'indege yarabinginze abasigura ibibazo yagize mwibarabara ariko banka kumwumva baramwankira kurira ino ndege. Mu mwanya muto yakurikiye niho yabona amakuru ko ya ndege yankigwa kurira yagize isanganya ati bwa bundi n'Imana yandokoye. Ubushakashatsi buracakorwa kuri iyi ndege barabe mu vy'ukuri ico bacateye rino sanganya. Na y'imiryango amajana n'amajana bakaba bari mu marira n'agahinda kubabo babuze batanka. Imana ibaha inkomezi zo kwihangana muri bino bihe bitoroshe.